Okay, reka kwanza mane ndabahe ikaze kuri channel yacu ya Mr Julius 257. Hama aka video ngoma ndabereke nimba uri umukunzi wa Joshua, nimba uri umukunzi wa Prophet Joshua, nimba uri umukunzi wa Prophet Modeste, abantu bose bacakira babahagurukiye. Tegeza aka video ndakavanye ku rubuga rwa Chimamanda Moses. Mukumvirize bagiye kubaho gute abategesi babihagurukiye ati cakira sha. Ndare kwijambo ry'amahirwe, ndare kwijambo ry'iterambere, ndare kwijambo ry'umugisha, ndare kwijambo ryo kwagukirwa, ndare kwijambo ryo gutera abaje imbere mu izina ryawe. I bless you in the name of Jesus. Ko catorewe umuti zari inyigisho nkuko n'umushikiranganje kandi namwe mwari mwana bitubwiye ati karonda canke aka kameremere kibiturire karanyoshe. Rero twebwe natwe mwaya mashengero hari haranyoshwe nizi inyigisho zitandukanye cyane zo gucakira ibidacakirika, ibintu byo gucakira imigisha utakoze, ibintu byo kunebgesha abantu kubatera inshinge, yuko kutunga umuntu asenga atakoze bikimanura. Ibi byaradusubije inyuma cyane muri imigambi yo kwiteza imbere. Kandi by'ukuri turashimira cyane intwaro, turashimira namwe kuko turasenga cyane kandi twarahaye ikibanza ca mbere Imana, ariko kandi twasanze twarinjiranywe n'abavuga ubutumwa atari bwo mu mashengero. Je birantwenza uzawumva ngo ndabona ngo ugufise jeep muga ntigera avuga ngo ndabona uri kurakora guronke jeep, ngo ndabona uburundi bwabaye Dubai muga ntavuga ngo ndabona abarundi bagiye ku kivi. Ivyo ntavyabona mugabona uburundi bwabaye Bujumbura babaye Dubai. Ivyo biraba none uzoyishikira gute utakoze. Amahoro Imana bane namwe muri kumwe na Chimamanda Moses. Ntabwo ngomba kubabwira byinshi ariko mwabyumvise. Hano ndumva ko mwabyumvise ibyo ariko biravugwa. Hanyuma mu nyuma umuntu yamara kubabwira mugatangura kuvuga ngo agwanya umurimo w'Imana. Impamvu nashyizemo Mbahayaga nuko Mbahayaga yama yabivuze buri gihe abibabwira bisubiramwo ngo no kugwanya b'Imana. Ntabwo ari kugwanya b'Imana. Murumvise nkuko bwa mbere hano kano ga Pastor Stanley kare kabitanguye ndavuze ndatwe ndabacakira cakiye birahinutse rere, ariko mbe ko ni mu nzego babizi kandi babisuzuguye. Ndashimye ko n'uwo mugavuze ati ate bwa mbere byari byasaze ubu byaraheze byaragabanije umurindi. Bisigura ngo abantu bose baramenye ko bino bintu bigira hano byacakira ko byari bubeshe. Ni intambara nini ndende yagwanwe kugira ngo buno butumwa bw'ubuyobe buhagarare mu Burundi. Bwari bwarisha abarundi kuvuga mbere twabwira uti ibintu byarisha abantu ngo byarisha abantu. Ahubwo tuzegira Imana nituro nk'umuperezida ahubwo ahagarika menshi mu mashengero, asigara amashengero azwi kandi yiyubashe. Aho bazokumva ariko bigisha za cakira bagaca bafata babapfunge. Aho bariko bigisha za cakira bafate babapfunga. Niyo babapfunga ntaho uzosubira kwemanga ku mugaragaro ngo cakira ntibazobisubira bya cakira. Niyo babapfunga niyo byaragabanije akariro. Niyo mavariho n'abarundi benshi batavyemera. Rero nikuvuga ngo bana barundi bumvise ko biza birava no mu nzego hejuru muri twebwe mu bavuga Mbahayaga n'abandi. Haragara igihe babihinyura babana yuko ari ibinyoma ari ububeshi. Genda ukore urondere ushakisha. Nuko rukarunde ugashakisha kavuze perezida hano uzabironka. Perezida ati nta nubwo babwira ati genda mukore ndabona ukura ko ruronka ibi ngo urafashe gushura cakiye. Bigaca bigena bikazunguruka amazu y'abantu n'amaparasera ngo Imana yavuze ngo tuzohonyuza ikirenge hose ngo ni gwacu. Mwanyumvira ubwo bucinga ngo habazohonyuza ikirenge hose ngo ni gwabo gute. N'umusi bikobwa ngaho ngo biri muri aya masengesho nyene ngo birindire abagabo ngo abakozi b'Imana babavuze ko n'ubu byasaziyeho ngo aba diaspora umenga hari nta bagabo bahari. N'ubu byasaziyeho ibigore bigata imiryango n'ingo ngaho ngo kubera ngo abahanuzi ngaho ibindi hagukora ngo Imana yamvuze ko iki Imana yakuvuze ko uzogera haje ufobeka ayo maguru ufukama haje ufukama ngo uri kurasenga ngo Imana yagira iki gukorera.
je nanje uwo mwana siza gufata nzogenda nkore mari iminota mike yashimira Imana muze murabe yuko caka nibo uri kurasengera ntacyo uzoronka mugabo jewe nzoba nasenze umwana muto wanyuma nkagishakisha uzosanga nta kirose mwamara kurangiza ngango mureko mubwirwa ngo ibintu ngo byo kumana ubwo nubeshi ni banyamitwe so ndabikunze rero yuko no mu nzego byamaze kugeraho kandi babizi bamaze no kuvyumva Imana ibaho mugisha mukomeze namwe kuvyumvuriza muhinduke muvavanure n'izo mbaga zama ngo cakira rero byaragabanije akariro nyamihimbiri nyene irasaranga aho nta nubwo kimeze nka mbere mukomeze mucakegera muze muravavanura n'izi mbaga twikoreye twishakira ubuzima musenge iminota ubona yuko ushobora gusenga undi mwanya twishakishiriza amazino mukazigumezanaga hari genga aho hazogera zikabura buzanagira iyi mihimbiri irasara kavuze za ndirimbo z'abadede Yesu Kristo yaza gutora ishengero ntazobanza gutwara ishengero abakristo basanzwe bitubwira muri Petero ko abapastori n'abapotre n'abaprofeti bazobanza gutwarwa kandi agire yakire ibirenze ivyo yari yiteze mu izina of our Father, ry'Imana data Pastor Kristo ya Kiroma, umwubahwa batubwiye in the name mu izina of Prophet Uberenjo, umwubahwa batubwiye in the name mu izina of Major Prophet Shifat Bushiri, y'umwubahwa bavuze and in the name kandi mu izina of Major Apostle Simon. y'umwubahwa intumwa. We thank you for all the grace is working in this place. ndabona hari igihe cyageze urapfa wigeze upfa arapfuye ndazuka kubwire kuko Imana n'abamarayika ifise I want to say that God don't have n'abinyabugingo ifise not even a phone, na stani ifise no standing on. ifise ni kimwe don't worry kirazira kwinjira mu nzu y'Imana ata amafaranga uzanye nivyo Nehemiya nivyo rero twebwe haza gusenga baroberi mu minsi n'imbe tuzozira uje ata amafaranga uzanye sohoka uje gukora iki nga Hello. eka nacu jeze bitanguye kurandukira abahungu none iyo hataba Chimamanda akagenda bivuga babuza ahubwo Chimamanda vraiment respect Chimamanda vraiment uri kuratsinda intambara uri kurayitsinda natwe rero abantu bato vraiment reka duhaguruke dufashe reka nacu turumva ukuri baga ntimudukengere ngo nta jambo ry'Imana tuzi ngo inko dusoma Bibiliya mugabo ukuri koko turamenya ati uyu muntu arakora aduteka imitwe ashaka ukuntu yiberaho ukuntu yimenyekanira ukuntu avuma ukuntu yandikisha izina ukuntu ashaka amavyuzi ukuntu ashaka buri kimwe cyose cyo mubesha aho kugira abana biwe bibereho neza bagende kwigira mu za Amerika nawe umwana wa mama wanje wa mama abo tuvukana abana bashikanje bose bari ngaho muri Checheni bariko babura nayishikanwa nayikigira 10 bariko barakibura nkango cakira